Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV yambonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino. Ni inkuru mbi kuri wa mwigeme Roria Claudine Nzirumbanje yabonetse mu masanamu yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi yambaye uduhuzu tw'imbere, ariko nanone abantu bamwe n'abandi bakaba baravuze bitandukanye bati uyu nguyu ariko arahonyanga imico n'imigenzo vy'abarundi, ariko nanone hakaba yari yaserukiye Uburundi mwihiganwa rya Miss Earth, aho rero yari yaserukiye igihugu c'u Burundi ariko akaboneka yambaye twaduhuzu tw'imbere abigeme bambara bita bikini. Ivyo vyaravuzwe cane, abantu bamwe n'abandi batanga ivyumviro bitandukanye bavuga bati uyu Murundi kazi aramaramaje igihugu, arakoze ibara, ati uyu ntabwo ari Umurundi kazi kuko ivyo yakoze no kumaramaza igihugu mu makungu no kwerekana ishusho mbi y'igihugu kubirabana n'imico n'akaranga biranga abarundi n'abarundi kazi. Ubushikirangaje mu vyo bujejwe harimwo imico kama nabwo buhejeje gusohora itangazo. Uyo Murundi kazi Roria Claudine Nzirumbanje arashobora no gufatirwa ibihano, ibintu bishobora kumushikira bishobora kuba bibi cane. Turaza kuraba iryo tangazo rihejeje gushigwa habona n'ubushikirangaje mu vyo bujejwe harimwo imico kama ico batangaje, ndetse n'ico bamwe n'abandi babona kuri iyo nyifato ya Roria Claudine Nzirumbanje yabonetse yambaye uko nyene nkuko muriko murabibona, ibintu bitavuzwe ko rumwe n'abantu babwe n'abandi. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabazuga fyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro huraje huba mu bambere bashikirwa navyo. Nimba udukurikira ngaha mu Burundi ndaramukije banywanyi bacu mutwumva muri mu bihugu bitandukanye bibaye. Sinabagiye namwe muri irya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika nadondaguye, n'abandi mwese mudukurikira muri ku migabane ya Amerika, Buraya na Aziya. Muraza gutanga ivyiyumviro vyanyu kuri ino nkuru yavuzwe cane, ngira yatanguye kuvugwa ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2022 ku mbuga ngurukana bumenyi mu migwi itandukanye ya WhatsApp, ndetse n'abandi bagiye barahanahana amafoto y'umwigeme w'Umurundi kazi Roria Claudine Nzirumbanje yari yagiye mwihiganwa rya Miss Earth, ariko uyo mukobwa w'Umurundi kazi inyambaro yiwe ndetse n'impuzu yari yambaye bikaba vyaratumye bamwe n'abandi bavuga ibitandukanye kubirabana n'ico uyo mukobwa yakoze ubwo yari yagiye muri iryo higanwa. Muti none uyo misi ivyo yakoze nibiki? Nibara ku mutemere nkuko bamwe n'abandi babivuga, ngo yaramaramaje igihugu, ngo yaramaramaje imico n'akaranga vy'abarundi, bivugwa n'abantu bamwe n'abandi, ariko nanone hari abandi babona ko atakibi yakoze kuko ngo n'abandi bigeme benshi bari bagiye muri iryo higanwa bari bambaye nkuko nyene, kuko ngo ariko amategeko agenga iryo higanwa ariko abitegekanya. Turaza kugenda tubigaruka ko, ariko hakaba harabonetse n'abandi bigeme bari bambaye bikwije impuzu bikwije, ariko nanone bikavugwa yuko ngo imico y'ibihugu vyabo bavamwo itabemerera kwiyambika gusa. Ivyo rero bakaba bagiye babivuga ko bagiye bagira ico bavuga, na wewe uraza gutua iciyumviro cawe uko ubibona. Banywanyi bacu ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imico kama buhejeje gusohora itangazo kuri Miss Roria Claudine Nzirumbanje yabonetse yambaye uduhuzu tw'imbere twonyene. Abantu bamwe bati ibi nakamaramaza, ati iyi mico mva makungu irashobora gutuma abarundi bata imico n'akaranga, ibi ntabwo bikwiye. Ubushikiranganje mu vyo bujejwe bo bahejeje gusohora itangazo, bahejeje kuvuga iki? Nkuko rero inyuma yaho iyo foto y'uyo Murundi kazi kwiragiye cane, bamwe n'abandi bakagenda bavuga vyinshi kuri iyo foto, bavuga bati akamaramaza nibara ku mutebere. Ubushikiranganje bw'imico kama bugize ico buvuga, n'ubutumwa bwacishijwe ku rubuga rwabo rwa Twitter. Bavuze bati Miss Roria Claudine Nzirumbanje
akwiye gukosorwa bimwe vy'akarorero. Mu butumwa ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo urwaruka, inkino n'imico kama bwacishije ku rubuga rwa Twitter ku muhingamo kuri uwu wa gatatu genekerezo rya 16 Munyonyo 2022 bumenyesha ko umwigeme azwi ku izina rya Loria Claudine Nzirumbanje ari mu mahiganwa ya Miss Earth mu gihugu ca Philippines atarungitswe n'igihugu c'u Burundi nkuko yabitangaje ahubwo ngo ko akwiye gukosorwa ku nyifato yerekanye. Ubwo bushikiranganji ngo bwaranababajwe n'inyifato iteye isoni uwo mwigeme yerekanye mu kwifotoza amafoto yiriwe ararehererekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuri uwa kabiri uheze, aho yerekana ubwambure bw'uwo mukobwa. Ubwo bushikiranganji bukaba bumenyesha ko iyo nyambaro yiwe ihonyanga imico n'imigenzo y'abarundi, kandi ko ivyo ariko arakora vyose ngo muri iryo higanwa abikora ku gatwe kiwe, kuko ngo atigeze arungikwa n'igihugu, ahubwo ngo ko bitebe bitebuke akwiye gukosorwa bimwe vy'akarorero. Itangazo ririmwo ibintu bihambaye cane, binaboneka ko uno mwigeme bidashobora kuza kumworohera, ariko nanone abantu bamwe n'abandi bakaba bagiye bagira ivyo bavuga. Koko uyo mwigeme arakwiye guhanwa, ntabwo ari we wenyene yarari muri iryo higanwa, kandi n'abandi bigeme bari muri iryo higanwa. Ico aho nyene baba bashitse niho berekana imiterere yabo, bagakuramwo impuzu bagasigarana uduhuzu tw'imbere ivyitwa bikini mu ndimi mvamakungu. Miss Loria rero ngo akaba ivyo yakoze ari ku gatwe kiwe, ubushikiranganji bukaba buhejeje kumwihakana buvuga ko ataserukiye Burundi, ngo ivyo yakoze vyose ari ku gatwe kiwe. Ariko banywanyi bacu, ibi bintu ntivyafashwe kumwe n'abandi bantu bamwe n'abandi batandukanye bagiye baragira ico bavuga kuri iyo nyambaro y'uyo Murundikazi Loria Nzirumbanje. Nkuko rero bamwe n'abandi bagiye bagira ico bavuze nyuma yaho ibyo bishikirijwe n'ubushikiranganji harimwo bujejwe imico kama wejeje gutangaza kuri Twitter yuko Loria Claudine Nzirumbanje ataserukiye Burundi ngo mu gihugu ca Philippines mu higanwa rya Miss Earth 2022, ngo ahubwo ivyakoze vyose ni ku gatwe kiwe. Abantu rero bamwe n'abandi bagiye bagira ico bavuze, ariko bamwe bagashigikira uyo mwigeme ngo kuko ivyakoze atari we wenyene yabikoze, harimwo n'abandi benshi ngo kandi igihugu c'u Burundi conyene sico gifise imico, ariko ngiyo bahuriye muri iryo higanwa baba bategerezwa gukora ivyihiganwa ritegekanya kandi risaba, kuko aja muri ico gihugu ca Philippines yarahawe uruhusha n'inzego zibijejwe za leta. Gutyo rero ngo ivyo ubushikiranganji bwatangaje ngo kurengera no kwivuguruza, kuko ngo atagiye mu buryo budakurikije amategeko, kuvuga ko rero ngo butamuzi kandi ivyo yakoze ari ku gatwe kiwe, mu gihe n'abandi bari kumwe mu mahiganwa babikoze nk'uko nyene, kandi baba bazi amategeko agenga ihiganwa. Ivyo ngivyo ni ukuruhohotera uyo mwigeme, ngo kandi aramutse ahanywe ngo yoba ari akarenganyo katagira izina, ngo kuko n'ibindi bihugu vyose bisanzwe bifise imico yavyo, kandi ngo iyo bageze muri iryo higanwa bategerezwa gukora ivyo basabwa gukora. Abandi bati mbega ivyo bihugu bindi birimwo muri iryo higanwa nta muco bifise? Ati abarundi murazi kwihayagiza. Ati ntabwo ivyo yakoze ari igitangaza, ahubwo kereka iyo aba asanzwe abikora canke yarabonetse mu Burundi yambaye gutyo, naho ubundi ivyo yakoze nta kibi kirimwo. Uyundi ati ubuzima n'indurusha mureke, ati ubuzima n'induru, ati mureke umwana yihigire kazoza, none mubona yashize ibihimba vy'umubiri wiwe hanze, mubona ari kibi yakoze, abandi bobo ntibabikoze.
ati ivyo ngivyo no kumwima uburenganzira bwiwe. Yundi ati arakwiye inkoni zikwiye kabisa, aratumaramaje mu Burundi. Yundi ati nazanwe mu Burundi ahubwo acirirwe urubanza kuko yatosekaje imico y'igihugu ataruhusha afise rwo guserukira igihugu. Mu Burundi ntituri ubusimbira hamwe, hariho abakiramutswa ngo kandi bakwiye bijunja n'ijambo, ahubwo ngo bibaye ngombwa ntazogaruke mu Burundi kuko yahemutse. Yundi ati mbona yarameresheje. Uyundi ati mu mico n'akaranga vy'u Burundi nta mwigeme yashobora kugaragaza ubwambure bwiwe, kirazira nuko nyene ngira ataba mu Burundi n'ayahandi yoshikiye mu bihano. Uyundi ati nibamukosore nivyo kabisa yarengeje. Uyundi ati Uburundi wagira ngo imico niyo ibatunze, ni naco gituma batazokwigera batera imbere igihugu bateza imbere igihugu ngo kubera ivyo muri antikite ngo nivyo biri mu bwonko bwabo gusa. Ati imico ntituzoyifungura bamureke ngo imico ntituzoyifungura bamureke yicira inoti. Ati ntabirigwa bariba bica ngaha mu Burundi ariko ntibavuga ko bataye imico bakwiye gukosorwa. Ati uyo mwigeme ariko arazira ubusa. Yundi ati igororero n'ikosorero birakwiye mu gihugu c'u Burundi. Yundi ati Uburundi wagira ngo imico niyo ati Imana ihezagira Uburundi n'abarundi bakigendera akaranga twaraze n'abasokuruza bacu mu bijanye no kwambara tukikwiza. Ubwo bushikiranganje burakoze kugaragaza aho buhagaze ku bijanye n'uwo mutanderokazi niyicire dolari ku gatwe kiwe ariko areke kwerekana ibendera ry'u Burundi nimba igihugu kitabimutumye. Yundi ati leta y'u Burundi urakwiye gushiraho ibihano ruhasha ku bantu nk'abo, abo nibo batuma imvura itarwa abandi bakaguma basenga vyanka ntibigere babona aho vyapfiriye. Ati abo nibo kibazo. Yundi yatanze icyumviro ciwe ati ahubwo njewe murantwenza kabisa ngo yariserukiye ku giti ciwe, mbe aho mbona handitse ko izina ryiwe canke handitse ko Uburundi. Ati ivyo muriko muravuga ntabwo ari ivyo. Munezero mwinshi umenesha ibanga, ikitwishe kwibagira aho umuntu yavuye ngo nivyo ngorane. Ndakunda u Burundi ariko mwigeme akwiriye igihano niyashika mu igihugu kiramwihakanye kandi arico camurungitse. Ati ibi ntabwo bikwiye, uyu mwigeme ariko arazira akarenganyo. Nivyo uyu mukobwa yarengereye kwambara ikareso yonyene n'ibindi bintu bisa iyo apfuma yambara kurya mu Bushinwa hoho vyari gupfuma bisa neza kabisa, arakwiye guhanwa hisunzwe amategeko. Yundi ati nukuri ndabateye intege kuko ivyo yakoze ntibikorwa, je nkibibona narinzi ko ndiko narota kumbe vyari ukuri. Ati ico gihugu yambaye kabisa yaragisebeje. Yundi ati uyo yarasaze nibamukorere ko pe yararengereye. Guhena kubasikazi ati ni gitangaje no muvumo kuri bo, kandi ati sinzi ko hariho umuvyeyi w'umurundi yonezerwa abonye umwana wiwe gutyo. Ati gusa ko kuja okay. Yundi ati mu mico n'akaranga vy'u Burundi nta mwigeme yashobora kugaragaza ubwambure bwiwe, kirazira nuko nyene ngira ataba mu Burundi n'ayahandi yoshikiye muri pinisio. Nibara ahubwo njewe naramaramaye mbonye ingene uyo mwigeme w'umurundi yiyambitse gusa. Ati siniyumvisha ukungene ivyo bintu yavyiyumviriye, arakwiye gukosorwa. Ati nibagikorere ko ahubwo baze bamukosore bishimishije
naho abandi babonereko akarorero. None Gabashe yashitseyo agasanga niko juri ibitegekanya yari guca akora iki? Ati nimureke iyo mwigeme kuko yakoze ibyo amategeko amusaba. Yundi ati njewe nabonye uwo muri Iraq yari yambaye arikwiza, uwo yari yaserukiye, uwo yaserukiye ntiyaserukiye, uyo yari serukiye ntiyaserukiye Burundi. Ati kuko uwo muri Iraq yari yambaye arikwiza. Ati ndabona mu minsi azoha guhiganwa mu bakina ati nimba yagiye atanuko bamuzi hoho ngo karagoye ngo biragoye. Ati nibamukosore ayo matako ninde yamubwiye ayatwereke nibigumye ivyo. Ati iyo vyavuye uyu mukobwa birashobora kurangira ahawe igihano kuko ndabona n'igihugu camaze kumwihakana. Ati vyoba vyiza yiyakiye nationalite yari kuko ndabona ati ndabona ivyo yakoze igihugu cavyanse. Ati bamumpenje ndamwipfungire. Ati nibamukosore aza gushira iryo tafari hejuru kubera iki? Nibaza ko ivyo biriko biravugwa ko atari vyo kuko uyu mwigeme nta kibi yakoze n'abandi bagenzi we bose niko bari bambaye. Ati normalement harimwo kumurenganya, none yoreka gukora ivyo ku giti ciwe gute mu gihe atanumwe aja wihiganwa rya Miss bari kumwe canke muri Miss Burundi? Amategeko ategekanya iki ku vyerekeye higanwa n'inyambaro mu gihe umumisi asohotse? Ati bigaruka hahandi ni kwa kuntu twese twigira ku makosa mu gihe ivyo vyose vyategerezwa kuba bizwi. Ndabizi nta kosa nk'iryo yari gukora. Ati nje mbona bari kumureka kuko n'abarya tubona mu maklipe video n'abarundikazi, hama uyu nawe si inyambaro yiwe ni yabitavye bose. None wumva ariko aziriki? Ati kurungikwa ntivyari bizwi uko bimeze? Ati mbe ivya Miss biri mu mico y'abarundi kuki biba sha birya? Je mbona bo mureka hama bakahakura icirwa ntibazosubire kurungika umukandida. Ati no kurindira tukaraba murantwenza. Ati ibi bintu ntabwo ivyo uyo ministeri yari kubijamwo, ubwo bushikiranganji ivyo bwavuze no gushaka kurenganya uyu murundikazi kuko siwe wenyene yabikoze. None n'imico kama irahemba, uwuyikurikiza arahembwa. Mbe Uburundi abaja muri piscine bagenda bambaye imvutano? Ati uyu mwigeme ariko ararengana. Ati nibara ahubwo jewe naramaramaye gusa uyu mwigeme nibamureke kuko nta kibi yakoze. Ivyo ni ivyiyumviro vy'abantu bamwe n'abandi bagiye baravuga inyuma y'iryo tangazo ryasohowe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo imico kama buhejeje gutangaza kuri Twitter ko Miss Roria Claudine Nzirumbanje yaserukiye igihugu c'u Burundi mu higanwa rya Miss Earth ko ataserukiye ngo Burundi muri iryo higanwa. Ubwo bushikiranganji bukaba bumenyesha ko buteye ivyatsi imyambaro y'uwo mwigeme mu kwerekana ubwambare bwiwe binyuranyije n'imico n'imigenzo y'abarundikazi, aho ngo bushikiranganji ngo bwongera bukanamenyesha ko ataserukiye Uburundi ahubwo ari vyo ku giti ciwe kuko batabizi, uretse kandi ko ngo akwiye gukosorwa. Wewe uravuga iki? Ja muri komanteri utubwire uko ubona uyu mwigeme, nimba koko yarakoze ibibi canke nimba yarakoze ivyo amategeko agenga ihiganwa yategeka.